mbwira indirimbo y'umwaka mu gihugu cy'u Burundi. Ho buri indirimbo gutsi nibaza ko yobura. Je sindi umujournalist cyangwa se ndabikurikirana cyane gose kuba mariko ndahenyanyura ariko ico nzi cyo nuko ugiye kubaza mu bantu bandi basanzwe bumviza imiziki ndisire ko ari ndimo bakubwira ati indirimbo y'umwaka kuko ico nakubwiye nuko mugayeko. Tugaruke ku ndirimbo zawe. GN uri mu baririmbyi baririmba indirimbo mu mudiho ndibaza ijya ni rap uririmba. Uri mu baririmbyi baririmba mu mudiho wa rap. Ukaba ushikiriza ubutumwa buhayagiza Imana. Hari abantu benshi bashobora kuba bagupinga bivanye no kungene indirimbo zawe zigenda ziranyaruka ndibaze ngira nico babikurako. Kubabwira ikintu nyabaki. Yes, bakunzi bacubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambe nyuma ya kamera na Alexon. Ubwa mbere manambere maze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Uno musi kumwe umwe mu baririmbyi bakomeye cyane basanzwe baririmba gospel kandi akongera akabari ni umuhinyanyuzi yitwa GN. Ndazi ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi bamuzi. Reka maze ndamuhekaze kuri Cubahiro TV tumusanze iwe ahasanzwe akorera. Ndazi yuko atarabizi ko dukora ikiganiro ariko twamusavye service araduha umwanya. Ndakuramukije GN. Ndabaramukije. Meze neza cyane gose. Iyo uvyutse mu gatondo bumeze gute? Ndamerewe neza cyane. Ikintu cyambere utangura gukora uvyutse mu gatondo ni giki? Jewe manza gusenga ngaca ndimbura ijambo ry'Imana maca nandika kuri statut ngaca njya rero muri WhatsApp. GN muri kino gihe turabona umenga ba producer muri kino gihe bararyamye kubera iki? Producer wapi ntibaryamye ahubwo baragurutse cyane kandi ubuho ni benshi cyane aba producer kandi bakora neza rero nibaze bavuze ko baryamye ahubwo ntibaryamye. Ubu akaro ntarinze kujya kure cyane gose uramaze kumva yuko ubu mu Burundi imiziki mva makungu itingira ari myinshi akona ko iyo abari resulta y'aba producer ko nta muririmbyi yumvira indirimbo ngo ace yumvira ikiravuga arayiyumvira akayishira producer akayisohora. Rero nze wumva ubu mu Burundi imiziki musigaye muzi myinshi ari y'abarundi ni uvuga ko aba producer ahubwo ntibaryamye ahubwo barashushe cyane. Ingorane ziri wawe ingorane ziri wanje iyo hamaze umwaka uheze atandirimbo y'umwaka tuva ko ushobora kuronka mu gihugu kuri wowe nk'umu producer ubihishusho nyabaki? Indirimbo ziruzuye. Mbwira indirimbo y'umwaka mu gihugu cy'u Burundi. Ho buri indirimbo gutsi nibaza ko yobura. Je sindi umujournalist cyangwa se ndabikurikirana cyane gose kuba mariko ndahenyanyura ariko ico nzi cyo nuko ugiye kubaza mu bantu bandi basanzwe bumviza imiziki ndisire ko ari ndimo bakubwira ati indirimbo y'umwaka kuko ico nakubwiye nuko mu myaka yahera wasanga kenshi indirimbo zifasha karere nga mu Burundi ari mva makungu ariko ubu wonye nurabizi uravyemeza yuko indirimbo z'abarundi zibazi ko zirafata cyane. Je nico ndacemera. Urumva rero muri izo ntizovuga cyane amabure mu y'umwaka ntibishoboka. Umwe wese usanga akunda ivyiwe nanje nkunda ivyanje kandi nkakunda ibyacu kubera ndi umurundi. Hari umunyamahanga akakuza mu gihugu cy'u Burundi ndetse amaze kugera iwabo aratugaya ariko we muri aka kanya uvuze yuko umuziki Burundi umeze neza. Iyo umunyamahanga amaze kuza mu gihugu cy'iwacu ndetse tukamugabura n'umukeka akabaha hazi hama gashaitiraga ivy'iwacu kuri we ubibona gute? Kuri ico kibazo sinibaza yuko wari watahuye neza nari navuze nuvuga ko Burundi umuziki uri kuratera imbere cyane gose unyaruka bivanye dufatiye ku biharuro byo mu myaka iheze yego ariko ntihaba habuzemo utuntu tucanga turiya kuko umuziki ugizwe n'ibisata byinshi nakubwiye hari aba producteur hari abaririmbyi hari aba journalist entre parenthèses ariko mu Burundi nta industry y'umuziki irabaho. Rero iyo baratugaye biravana n'ivyiyumviro vyiwe ariko ico nzi cyo nuko aho twari siho turi no munsi naho hari bike byo gukora kuko ntitwakoze cyari mu cyo twuzuza byose tubiheze oya ariko kameme nko muri mvyumbwiye ubu urabizi mu Burundi muri mvyavuye hanze araza kamengo nico kimwe nabandi ndibaza ivyo ko biza ariko kera ntivyaruko nukuvuga yuko rero yaragiye akavuga ivyo afise uburenganzira ariko si ivyo twotibako cyane gusa twe turazi beshi muri twebwe barazi ivyo shora guhinduka cyangwa gukorerwa ko cyangwa gukosogwa ariko nitwobikora wanashima kubera uwo yavuze kuko natwe betugiye wabo hari ivyo yosanga tumugayeko. Tugaruke ku ndirimbo zawe. GN uri mu baririmbyi baririmba indirimbo mu mudiho ndibaza ijya ni rap uririmba. Uri mu baririmbyi baririmba mu mudiho wa rap. Ukaba ushikiriza ubutumwa buhayagiza Imana. Hari abantu benshi bashobora kuba bagupinga bivanye no kungene indirimbo zawe zigenda ziranyaruka ndibaze ngira nico babikurako. Kubabwira ikintu nyabaki?
abo ndabatahura cyane gose ni uko nanje hari izigenda buke shaka kumva nkumva sinagiye muri mood rero ivyo ni nk'imuzu canke amabara ari abakunda rouge vert blanc udakunze je nimba nkunda rouge ukakunda jaune kuri jewe je ngmarumva ho risaha gogo isi yose abantu bashaka kunda ibintu bimwe ntibibaho rero wewe yumvise ivyo bitamufashije canke iki ni sawa gusa ariko icyo nababwira nuko igikuru abari ubutumwa umuntu ariko arashikiriza nico bakwiye kwibanda ariko naco ne bumvise bitabakweze jewe nibaza yuko nta muntu numwe duhatira kumviriza ibintu byacu umuziki urazi nyene bimeze umuziki n'umuntu wenyene umujamo amakumva yakunze rero atakunze singorane yuzo wawe uririmbye ahubwo ari ingorane z'uriko arawumviriza rero kurabo jewe mvuga ati na cyane cyane bumviriza ubutumwa ndibaza yuko boshora gutahura igituma kuko amajambo namwe ariko rero imidiho dukoresha canke ama speed canke ama flows kubabizi samwe ya mu burenganzira bwawe tugusaba ufite turimbo twishi twabaye hit mu gihugu cy'u Burundi kandi n'ubu tubananye dukundwe singira akapera kabisa GN hari abaririmbyi benshi barimba gospel kandi benshi bahari batandukanye mbega burya abaririmbyi barimba gospel nabo nyene byama bishika bagashwana nk'aba bandi baririmba izindimbo zisanzwe tubona bo baravyerekana mugabo imvyi ba gospel ntibavyerekana ubwo bo byama bishika bagashwana aho batavyerekana ni vyiza kuko bavuga mu gifaransa ngo les linges sales se lavent en famille kuvuga yuko utuntu tutagenze neza mu muryango iwanyu ntimuca muja kwibarabara ngo mushwanire imbere y'irembo urumva kandi nibwo bwenga ariko ni wabona abantu bari kwashwanira ku irembo abona urumva ucuba ariko utuntu abantu batahurije ko kubona cyo kimwe twama tuhari mu miryango mu ma organisation atandukanye mu ma association ariko igikuru singorane igikuru n'ukuntu inyifato mugira mu gutorera inyishu izo ngorane toboka kuko abantu bose ntibabona ibintu cyo kimwe ariko rero igikuru nko habivuze nuko abantu badakunze kubimenya kandi batabimenya iyo mucongereza avuga ni wisdom n'ubwenge bwo shobora gutorera inyishu ibibazo Je narabona baza kuraba bakene kigano basanzwe bari ruguru ariko bakaba bari maziga indirimbo zisanzwe kandi uri mu bahinyanyuzi nzi yuko bakora izindirimbo nyine zisanzwe nk'umuririmbyi ashobora kuyumva ati ko je naririmba iziganimbo za gospel hamwe no jiwe yo hava nkorera indirimbo imeze nabi kubera nza kuririmba ibitandukanye n'ibyo waririmba uwo muhakaze umubwirike oya uwo nta na kimwe byo barabizi cyane umaze gukorera ni benshi cyane bari indirimbo zisanzwe rero si umuproducteur ntiyibaza ku majambo kuko yaba twibaza ku majambo cyane gose mworirimba ivyo umuproducteur ashaka kumva na cyane cyane ariko ico nzi nuko umuziki ni ngikoresho gitanga ubutumwa butandukanye gusa ikintu kibi nuko umuntu wa mbere yotegezwa kukimenya ari umuririmbyi rero producteur twebwe turahinanyanyuye indirimbo bivanye n'ivyimviro ufise n'amajambo ufise aho umuntu wese aba afise karibu ariko rero ntuce ubwira ko nguce wiyumvira ko warimba ibintu byaje cyose ko abizara amajambo hagera afise ubushobozi hari amajambo ushaka kuvuga ukaba wifashe mu mutego so tugafungwa so tukagirirwa nabi kubera amajambo aririmbye ariko producteur wakazi yarafise nakahe nako gukora yandirimbo akarero nuko ntabe gusa producteur hari umuntu agenda akagura umuceri murazi ko umuceri ari wo gutekana agafungura hari umuntu yogura amatoni 100 akaca afata ayo matoni akagenda akayasesa mu vyondo akayasya akacavanga n'ivu akacasesa n'amazi murabitahura ko umuntu yagize nabi ariko ujya muntu yagiye kugurira yamuhaye ya miliyoni araza kuyanga ntaza kuyanga kandi ntaza kumubaza ngo ugira ugende kuwushira mu bivu naho GN nsino gushimira ni kihe kintu ufise mu buzima gikoreshwa n'abandi kandi cyari gwo ukagikoresha gake iki ni kihe kintu mu buzima ufise gikoreshwa n'abandi kandi cyari gwo ukagikoresha gake kandi cyari gwawe nkayikoresha gake cyo kibazo nibaza yuko kiragoye gato ya kwishura ego nuwahe muririmbyi nka bifase juko kakora bonga mu Burundi uwo mwakira aje kunsaba collabo agira ririmba ijambo ry'Imana agira ririmba Yesu Kristo twagira bigira ririmba nawo wabyinjiza mu ijambo ry'Imana mwese akaririmba ibyiwe mugabo aya nitwinjizana mu Yesu ntitupfanga ashaka kuririmba Yesu ashaka kuririmba bijya bindi vyiwe aho izo ni business ziwe ugaje ndibaza ubucuti bumeze neza ubucuti bo je nawe nitwigize tugiranira ubucuti bwa cyane apari yuko yaje nkamukorera indirimbo agitangiye kuririmba nta bucuti
ko ubucuti ni novuga no kugane no bamufata umwanya mukaganira iki sino apare y'ivyo ariko nta bindi mugabo no kukuririmba urumva yaje nk'uwiboma nta kamaro kanini nyamari mufitaniye akamaro kukuririmba yaje nk'uwiboma iwawe nta bintu byinshi mwari mufitaniye ati duhuriye muri business iyi ni oya bijya biririmbye none nuri umujournaliste ivyo ntubizi gituma aririmbye bijya nawe urabizi rero nawe numubagiye kubwira ne nk'ubufashwa aririmba ngo Coca-Cola ngo Coca-Cola ngo sinziza canke ngo iki oya ndakuye abayibonye none yo reka kuyiborega niwe yayiririmbye si Coca-Cola yamuririmbye abaye ko arimba Coca-Cola kugira abanywanyi ba Coca-Cola canke uravyumva bayikora bashobore kuba bo mumviza ivyo yashatse kuvuga ariko si kuvuga ko ivyo yavuze abizi canke ari indani mihinguriro ya reka ndagushimire cyane gose naho yes bakunzi bacubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alexson mubandanye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane twari kumwe na GN hari abantu bashaka kuja kukurunda kuri YouTube Facebook witwa gute kugira abantu baze kugufollowing kuri YouTube ni GN LFLS aho bashaka kuzanira channel yanjye yo kuri YouTube hama no kuri Facebook nuko nyene no kuri Instagram naho nuko nyene yego murakoze cyane mugende kumufollowinga hose kugira ibintu bigume bimeze neza cyane turabakunda gose